turashaka rero utubwire eske ifu y'imyumbati ntikwije amantutsenya tuvyitwe amaki amanorme akwiye canke intungamubiri zikwiye mu mubiri w'umuntu yaho murinda kuvuga yuko ari ukuyiranforosa canke kuyongereza ingaburo. Imbere yuko ndakwishura ico kibazo bamaze ko bafungura imyumbati ku rugero rwo hejuru urumva ko isubira kuba ingaruka yo kudafungura neza kubera ifu y'imyumbati ikakayemo cane ibintanga nguvu ico bita magneside. Kugira rero ba bantu bafungura ifu y'imyumbati ntibaze bafatwe n'iyo ngaruka yo kudafungura neza ngo bagware ingwara zituruka mu gufungura nabi harimo nk'abapfasoni bibungenze canke abana. Niyo mugambi twabonye ko twoduza izo proteine dukoresheje ayo ma insectes comestibles ubwo bukoko buto buto kubera ko murabona ko kw'isoko n'inyama zitakiboneka ziri mu bitungwa tumenyereye inka impene ubunye vyaragabanutse ku isoko naho biboneka usanga bizimvye cane. Abahora bafungura iswa niyo fu y'imyumbati twabicanze eske umwana abinyoye mu buyi vyamufashije iki canke umuntu yafunguye ubwo bugari burimwo izo swa yumva azobibandanya. Ubwa mbere kwari kumenya ubukoko buribwa n'ubuhe urumva ubonaho ko haje akabijya ko ati twovaloriza gute kugira umunyagihugu wese ashobore no kubufungura mwifu yaguze ku botike canke mu ba entrepreneur bato bato utangura nk'umugambi ukorora inka urazi ko bizimvye. Mu misi yahera baravuga umugambi ukorora inkwavu rumwe benshi bakavuga ngo ntiwotunga ngo uhereye ku rukwavu. Hari amashirahamwe yagiye gufasha bene gihugu batanze inkwavu nko mu mezi 3 bikabananira kujera guharura kubera vyabateje imbere cyane. Rero n'ubu bworozi bwacu nta nkeka kuvyerekeye ubutunzi bizofasha turafise n'intahe. Turabaramukije mwese abakunzi ba Burundi Process Media kuri micro ya mbere ni Blaise imbere ya kamera re murabona n'umutumira shijije cyane bamwitwa Jean Marie Nshimirimana. Jean Marie Nshimirimana turaguhaye ikanze mu bwami bwa Burundi Process Media. Murakoze cyane. Hamare sinzi ko utangura widondora abadukurikirana. Yego nkuko bivuze je nitwa Jean Marie Nshimirimana. Ndi umunyeshuri muri kaminuza y'u Burundi mu gisata ca gatatu c'ubushakashatsi nkaba ndiko nkurikirana icigwa gifashwe mu mugongo n'ikigo EANSI mu majambo yose ni East African Nutrition Science Institute Centre d'Excellence en Sciences de la Nutrition. Ni ikigo co muri East Africa kijanye n'ibintu vyo gufungura neza. Mbe iyo bavuze igisata ca gatatu ca kaminuza abantu bumva iki? Nurukurikirane kuko amashuri agenda arakurikirana igisata ca mbere ubutuzi ico bita baccalauréat kiya gice ca mbere ari gice ca kabiri ko baragira le master igice ca gatatu ni doctorat. Donc uno mwanya twovuga ati uri kuraca doctorat. Ego cyane mu bijanye na nutrition nyene. Ego hamare kugira ngo tugutumire muri kino kiganiro nuko twabonye ubushakashatsi muheruka gukora la fois passée twarabonye muri campus Mutanga mwerekana ukuntu mushobora gufata ifu y'imyumbati ngo mukayongereza kanovera sinzi ko ari kuyongereza kanovera canke ari ingaburo. Turashaka rero utubwire eske ifu y'imyumbati ntikwije amantutsenya tuvyitwe amaki amanorme akwiye canke intungamubiri zikwiye mu mubiri w'umuntu yaho murinda kuvuga yuko ari ukuyiranforosa canke kuyongereza ingaburo. Imbere yuko ndakwishura ico kibazo nagira ntangure ndakubwire mu ntangamarara y'imigambi ya EANSI uburyo yatanguye. Ni umugambi wahereye mu nyigisho ibihugu vyo muri East Africa byose birafise imigambi ya Centre d'Excellence
rero baraba bivanye n'igihugu ico gikeneye mw'uwo mwanya. Nka za Kenya n'u Rwanda hariho bafise amaspecialite mu bijanye n'ubuvuzi, abandi baraba ico igihugu gikeneye. Twere kubera igihugu cacu kigifise ibiharuro biri hejuru vyo kudafungura neza, baciye baduha ico gisata ca nutrition. Bica bihera rero mu nyigisho, kubanza kwigisha abanyeshuri bamenye eske gufungura neza niki, kugira bazoje bafashe mu bushakashatsi no gusensibiliza abene gihugu gufungura neza, kuko hariho nabo usanga babifise ivyo gufungura neza. Ndatanga akarorero nka ruguru, imigwi yose y'ibiribwa usanga babifise mugabo haraho batabifungura uko vyategekanijwe. Ngiye ku kibazo cawe rero uwo mugambi wanyu wo gufata ifu y'imyumbati mukayicanga mukagomba kuyongereza amaproteine, intungamubiri adafise, mukoresheje amaproteine mwakuye mu bukoko buto buto buribwa n'abantu. Twabanje kwiyumvira urugero rw'abantu bafungura imyumbati, yaba ubugari, imyumbati canke uburobi. N'abantu benshi ngaha mu gihugu cacu, nibaza ko ibiharuro biravyerekana. Bamaze ko bafungura imyumbati ku rugero rwo hejuru, urumva ko isubira kuba ingaruka yo kudafungura neza, kubera ifu y'imyumbati ikakayemo cane ibintanganguvu, ico bita amagliside. Kugira rero ba bantu bafungura ifu y'imyumbati ntibaze bafatwe n'iyo ngaruka yo kudafungura neza ngo bagware ingwara zituruka mu gufungura nabi, harimo nk'abapfasoni bibungenze canke abana. Niwo mugambi twabonye ko twoduza izo proteine dukoresheje ayo ma insectes comestibles, ubwo bukoko buto buto, kubera ko murabona ko kw'isoko n'inyama zitakiboneka ziri mu ibitungwa tumenyereye, inka, impene. Ubunye vyaragabanutse ku isoko, naho biboneka usanga bizimvye cane. Amatongo agenda araga, ubu no kuvyorora bavyororera muhira, ariko ubwo bukoko aho umugambi bamaze kubworora bigakunda, ni ubuntu busaba ikibanza gito, busaba uburyo buke, kandi ugiye no kwinjira mu bigize ubwo bukoko usanga buri hejuru mu ntungamubiri ugereranije n'ivyo bikoko twari dusanzwe tumenyereye. Ego, sinzi ko ndakwishuye neza. Aho nyene rero nk'umurundi ariko arumva yuko muzofata nk'intuzenye, kuko abarundi benshi hariho utuntu bumva. Ejo bundi umukuru w'igihugu yaravuze yuko korora isazi ari bumwe mu bworozi bwotuma mbere Uburundi bugera kure. Benshi bumva umenga ivyo avuze sivyo, ariko bivanye n'ibiganiro twagiye turakorana n'abantu boroye zirya bazitwa soldat noir, remushe soldat noir, twagiye turumva yuko ari ibintu ubifisemwo ubumenyi, ahubwo numvise ari n'ibintu bitwara uburyo buke, mugabo kandi navyo bikinjiza menshi haciye igihe. Mbega ko twumvise ari ibintu menga bigoye kuboneka, ivyo bintu mukoresha nkuko mwari mwabidusiguriye, burya nko kuronka nk'ibinyagu biroroha, canke kuronka ajya ma insectes vyitwa mbe n'utunyabobo canke ni iswa nayo ma mushe soldat noir biraborohera kugira ngo mushobore kuronka ayo makarori aba mutwo dukoko yo gushira muri iyo fu y'imyumbati. Imbere yuko dutangura uyu mugambi, hari habaye umugambi w'intangamarara wo muri East Africa yose, ibihugu bitatu, u Rwanda n'u Burundi na Uganda, baragize ico no kwita enquête, barabaza bene gihugu ubukoko basanzwe bamenyereye bujanye n'ubwo bukoko buto buto bw'ama insectes comestibles bafungura, barasanga burashika kuri 13 mu Rwanda, mu Buganda no ngaha mu Burundi. Ngaha mu Burundi ubwari bumenyerewe cane ni iswa, ni senene, nivyo ubwiye kubaza mu ntara zimwe zimwe nka za Muyinga, za Rutana, za Makamba, za Gitega, iyo hari
iyo hari mu mezi yabwo ubwo bonye benshi barabufungura. Rero ngaha anye mu Burundi iyi projet yacu twayitanguye tugomba kugerageza ahubwo kubworora, tureke kuvuga ngo abantu bazobufungura ari uko ngo imigina yaraze ngo imvura yaguye, kuko harahera igihe bugaca bugenda. Imiryango bari basanzwe babwikundira babufungura, urumva haheze amezi 3 ntibasubira kuburonka. Umugambi wacu rero wa mbere wari uhagaze kubworora. Umugambi wa kabiri wari uko tumaze kubworora tubuhingura tukazobucanga n'ayafu y'imyumbati yacu. Twatanguye umugambi mu kwezi kw'icumi mu 2024, niho twarose abadufata mu mugongo biciye mu kigo Yansi, turagenda kurondera ahantu twobwororera mu ntara ya Gitega muri Iza. Ni ikigo ca kaminuza y'u Burundi naco c'ubushakashatsi mu bijanye n'uburimyi n'ubworozi muri Iza. Baraduhaye inyubako muri ferme Igitega muri Iza dushobora gukoreramo nyabworozi. Nsubi inyuma gatoyi, ubwo bukoko buto buto hariho ubufungurwa n'abantu n'ubufungurwa n'ibikoko bigenzi vyabwo. Aho wavuze nk'isazi zijya nyakubahwa umukuru w'igihugu yari yavuze, izo nsazi ziri muri wa mugwi w'ubukoko buto buto bufungurwa n'abantu n'ibintu, muga bwobwo babugaburira ibindi bitungwa. Andatanga akarorero amafi, aborora inkoko, aborora ingurube. Izo sazi nazo zikiri mu rugero rutoyi, zikiraba utwana twisazi cyo bita amalarve, ni biribwa by'ibikoko navyo biririsha proteine cyane, ku buryo nk'inkoko canke ingurube canke amafi mu biribwa wahora usanga uzigaburira ugirongeramwo ayo malarve y'isazi, usanga ibitungwa vyawe vyagize umwimbu mwinshi kurusha wanashaka uko wari usanzwe ubizi. Uti rero muzobikura hehe kugira mu vyorore? Mpereye kw'izo sazi, ubunye ukeneye kuzorora wese nibaza ko yobikora, kuko hasigaye hari abajene baba entrepreneur benshi babikora. Aho za Maramvya, za Gitega hose twabikorera, benshi baraza kubiraba nk'abasanzwe bafise ababa interesse cyane, ne bajya basanzwe biyororera inkoko. Kuba akarorero babirabira kuri ferme, twe twarorora tugaca tugaburira ibitungwa vyo kuri ferme nyene muri Iza, bakaza kuraba bakabona ni sawa, cyo badusaba tukabafasha, bagaca bagenda nabo kubikorera iwabo. Ubu ni henshi cyane babikora. Hama kubwo bundi bukoko bwororwa bufungurwa n'abantu, ico gihe twabanje kubaka inyubako, mu nyuma dushika mu 12 iswa tudashobora kuzironka. Nizo twaronka nizo baba barabitse, urumva udashobora kuja korora zumye. Duca duhera ku bundi bukoko bita amagrion, mijogoja. Twaravyoroye navyo ku ruhande rw'ubwo bworozi bw'isazi, turagerageza, ariko kubera ikibazo c'ubushuhe vyatunanira kuregra ubushuhe zikenera kuba ahantu ku madogre hagati ya 28 na 32. Mugabo Igitega hariya wasanga hakanye, buca bugenda burapfa. Bumaze gupfa mugabo urumva ko turi mu bushakashatsi ntitwahevye, n'ubu tugomba gusubira mu kwezi kuza kugerageza, kuko n'ubu iswa zaraje, tugomba guca tugerageza n'izo swa nayo magriyo dusubiremwo, hanyuma kumbure tuzohindura aho tubikorera, tuze mu ntara zoba zifise ubushuhe zizimbo, turabe ko bishobora gushoboka. Mugabo twari twanabandanije tunasaba ko turonka abafatanya bikorwa kugira turonke ukuntu tuvyorora dufise vyangombwa bikwiye, ndavuga nka laboratoire y'ubwo bukoko buto buto, kuko mu ntambamyi zaho zatuma bunapfa, kubera twabukura mu mirima. Hari aho wazana zimwe zikuze izindi ari ntoya, ugasanga na zone zajyanye, ugasanga harabaye
inkurikizi yuko udakura bwose. Ego. Hama aho nyene none twumvise ibitari bike ntaco kugira ngo ivyo bintu bishobore mbe mu gutransforma rero mwamaze kuronka izo insecte zose mu transforma gutire kugira ngo mubivange n'ifu y'imyumbati eske ho hariho ama produit fini mumaze gukora mukayashira ku isoko mukabona ukuntu abantu bayakira mu kubivanga umugambi tugitangura twashaka ko dukuramwo ico dukeneye no kuvuga ama proteine tukongereza mu ifu y'imyumbati n'amayelema minero mugabo kubera bigoye tukiri mu gihugu tutaratera imbere cyane naho ne dusubira gukenera bya bikoresho laboratoire zikomeye zishobora kubidufasha mugabo hariho plan B jewe nagiye kugira ubwo bushakashatsi bw'ubwo bukoko mu gihugu ca Maroc muri Université Kadi Ayad de Marrakech baradufasha igihugu cacu n'igihugu ca Maroc nibaza ko bafitanye imigenderanire myiza nta n'amafaranga twariha baradufasha n'ubu ntituraheza niswa twaravuganye ko vuba ngira mu ndwiza nshobora kuzirungika na zone bakabandanya ubushakashatsi kuzo twari twahereyeko hanyuma tumaze kuronka ibiharuro dukuye mu ubwo bukoko niho tuzoca turonka produit fini kuko ifu y'imyumbati yo amanalize twari twarayakoreye no ngaha mugabo narasubiye no kujana echantillon hariya kugira tuzoce dusohora ibiharuro uko twashoboye kubivanga bongeramwo urugero rutoyi kubera ama proteine menshi nayo nisi meza hariho nk'abantu usanga bagira ama allergie kubera ibintu bariye biri riche en proteine n'ibiyoba ibintu biri riche bitunze ama proteine menshi navyo nisi vyiza urumva tuzogira ubushakashatsi ku buryo dutanga ibiharuro nimba ubuti bizofungura hagati y'abana kuva ku mezi gushika ku myaka iyi cyari ku bantu bakuze ama proportion atandukanye rero produit fini ntiturayisohora turacarindiriye hariho ama resultat tutararonka ayo twari ko turashikiriza muri conference y'inama iheruka yarayibanze murakoze hama ico nshaka kumenya eske nk'ubu umwiteguye kuzoronka resultat ya mbere ryari kugira ngo mwishire ku isoko twebwe turi mu bushakashatsi ntituzoja kudandaza ahubwo gusa resultat ico tuzokora tumaze kuyironka tuzogenda kuyishikiriza abene gihugu mu ntara basanzwe bafungura ivyo bintu turabe uko bayakira abahora bafungura iswa niyo fu y'imyumbati twabicanze eske umwana abinyoye mu buyi byamufashije iki cyangwa umuntu yafunguye ubwo bugari burimwo izo swa yumva azobibandanya nico twita acceptabilité kuko umugambi wa ukoze banyene kushira mu ngiro batawakiriye neza urumva ko bitaba bimeze neza uca uraba ukuntu ameliora hanyuma hamaze kuba ico gikorwa dutegekanya nk'ubu muri Decembre ko izo resultat tuzoba tuzifise canke muri janvier twatebeje hanyuma duce dukurikiza etape ya acceptabilité kuri tere mu bene gihugu mwico gihe niho duca duhamagarira aba entrepreneur abikorera utwabo bajya basanzwe bahingura amafu n'ibiki tukabibwira ati ibiharuro duheruka gukora icigwa twakoze kimeze uku kandi no mu bene gihugu carakunzwe ifoke mu gikora ku neza y'igihugu n'abene gihugu ego niyo baca bashira mu ngiro ico gikorwa hanyuma bagashira ku isoko kuko niho boja gushira ku isoko ikintu abene gihugu baterekanye ko baryoherewe watubwiye ko muri mu bushakashatsi eske uno musi muri au nombre de combien muri ko murakorana mu bwo bushakashatsi iyo projet yatanguye muri 2011 itangujwe n'umwarimu wo muri kaminuza yitwa Jean Dimubandi n'umuconsultant muri FAO arabibandanya bari kumwe n'abandi ba partenaire bo hanze
nakubwiye ko bagize na enquête mu bihugu bitandukanye. Ubu rero ubwa mbere kwari kumenya ubukoko buribwa n'ubuhe, urumva ubonaho ko haje akabijya ko ati twovaloriza gute kugira umunyagihugu wese ashobore no kubufungura mwifu yaguze ku botike canke hehe. Iyi projet rero muri Yansije yacijamwo abanyeshuri batatu, abanyeshuri uwa mbere babiri bo muri master baheruka gusoma igitabo barahejeje, uwo yariko agira domestication y'ubwo insect abworora Igitega, twakorera na equipe ariko niwe yari hafi cyane. Uwundi yarajejwe kugenda kuri tele kubaza ati ama insect mu gihugu cacu afungurwa gute, muyavuga kwiki, yaje gukora ikintu ca marketing des insectes comestibles. Naje rero ndiko ndagira recherche doctorale kw'ivyo vyo kwameliora la farine de manioc à base d'insectes comestibles. Uno musi abarundi n'abantu iyo uri mu bushakashatsi nk'ubwo usanga bagoye kwemeza. Eske rero mwebwe iyo muri ko mubisigurira abanyagihugu canke muri ko mubibwira abandi mubona bavyakira gute? Bon, baragoye kuvyakira nyene kubera ko ikintu gikiri gishasha nyene habisaba inguvu, ariko nibaza ko mu bihe igihe, kuko natwebwe tukiri abana hariho ibitungwa basanga tudafungura canke abavyeyi batubwira ngo kirya kingo kirazira kurya bivanye na culture y'igihugu cacu. Mugabo ukifunguye atacu anotanga akarorero, hari intara usanga ngo ntibarya ingurube bose barazirya, ngaho Bujumbura intama uko nyene, indagara uko nyene, mugabo ari ibintu vy'akamaro. Rero uri muri recherche no kuvuga bica bisaba ko ukorana n'intwaro mu gihe umaze ibiharuro bimaze kukwereka ko ivyo bintu vyoshobora gufasha abene gihugu, muca mukorana n'abajejwe intwaro mukagira sensibilisation, mukabigisha akamaro k'ivyo bintu, buke baravyumva kandi bikabagirira akamaro. Yego. Aho nyene rero turi muri vision y'igihugu canke mbona kazoza y'igihugu ivuga yuko Uburundi kizoba ari igihugu cifashe mu 2040 kiba igihugu giteye imbere mu 2060. Eske wewe nk'umuntu ariko arakora ubwo bushakashatsi murumva ko buzoterera gute muri iyo mbona kazoza y'igihugu turimo? Murakoze cyane. Umugambi wose ubunye umuntu ashira imbere wisunga iyo mbona kazoza nyene, kuko umugambi woza gukora utaza kwishura ibibazo vy'igihugu ntaco buri kurakora. Twebwe rero muno mugambi wacu uguhingura ifu y'imyumbati twongeyemo ama protéines d'origine animale y'ama insectes comestibles, icambere na mbere uzoza gufasha no kugwanya ingwara zo gufungura nabi. Iyo umuntu yafunguye neza atagwaye, umwana ariga neza mu gihe atagwaye ingwara zo gufungura nabi, yize neza ashobora guteza imbere ibikorwa by'iterambere. Ico ni cambere. Ica kabiri, mu ba entrepreneur bato utangura nk'umugambi ukorora inka, urazi ko bizimvye. Mu misi yahera baravuga umugambi ukorora inkwavu rumwe, benshi bakavuga ngo ntiwotunga ngo uhereye ku rukwavu. Hari amashirahamwe yagiye gufasha bene gihugu batanze inkwavu nko mu mezi 3 bikabananira kujera guharura kubera byabateje imbere cyane. Rero n'ubu bworozi bwacu nta nkeka kuvyerekeye ubutunzi bizofasha. Turafise n'intahe ubunye nkajya mu migambi w'amasazi, hariho aba jeune entrepreneur ngaho mu Maramvya muri mwana nk'akanya muze mushikeye kwa Marius. Yego. Bajyanye byaratanguye kubatunga ubunye. Barageze igihe baronka n'amasoko aho muri Kongo, bagashora bakazana amafaranga mu gihugu, bakaronka abantu babarondera abazungu, ama ONG za SNV barakorana bakagenda kwigisha gufasha kubidevelopa mu bene gihugu babaye interesse. Urumva mu ico gihe umaze nko kubona intahe uriko arabikora bitunze,
bica bituma n'uwundi mujene yari yicaye atangura kubikora kubera rero bitanguzwa n'amafaranga make bica byoroha ukazosanga ugwaruka waravuye mu bintu vy'amarigara baragiye gukora. Yego. Ya aho nyene rero dusa n'abariko barasozera mbega uno munsi iyo muriko murakora ubwo bushakashatsi bwanyu barabafata mu busanzwe mufise aba partenaire canke abo mugira collaboration kubafata mu mugongo muri ubwo bushakashatsi? Ego nakubwiye wa mbere yadufashe mu mugongo ni Yansi nyene. Yansi nayo yarose financement muri BAD, Banque Africaine de Développement. Ego gusa uburyo twarose nakubwiye ntibukwiye, tubandanya dusaba nk'ubu nk'ijanye na mobilisation sensibilisation hariho uwatwemereye ko ashobora kudufasha mu bushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi yari yaje muri conference iheze ariko n'ama ONG bose tubandanya tubatera kamo badufashe kugira uwo mugambi wacu n'ivyo nitwabona ko ama resultat dufise meza aho tugeze badufate mu mugongo kugira umugambi tuze dushike kwihangiro. Murakoze. Ya Jamali turagushimiye kubona washoboye kwitaba akamo kacu. Mwakoze namwe kuntumira. Tunizera ko no hanyuma tugukeneye uzotwitaba. Neza cyane. Bakunzi ba BPM cyangwa bakunzi ba Burundi Process Media umutumire guno munsi yari umuntu ari karakora ubushakashatsi mu gufata ifu y'imyumbati akayongereza kanovera nawe sundi ni Jamali mwumvise yuko ari karakora ubushakashatsi kuri ivyo akaba asanzwe ari n'umunyeshure muri kaminuza y'u Burundi ari karaca doctora. Amare tubasaba kubandanya mukora subscribe mwongera mukora share kugira ngo ibiganiro vyacu bishike henshi hatandukanye. Stay tuned.